Mwaramutse hari umuntu yanyandikiye ntiyanyandikiye nabonye ndonka notification sangana umuntu yamvuze nako nodatera mukoresha ngaha kuri Facebook bavuga mention cyangwa ikintu nk'icyo kuri article imwe canke ibintu bimwe ngo bavuga ngo vyo wakera ije personnellement navuga ko ibintu vy'urusaku n'ibiki ntabijamo cyane ibintu vya gossip n'ibiki vyo ntavyo njamo pe uretse ko nashaka encore une fois me gasopo si gasopo ngabishe cyane abasore imiyabaga n'abagabo bamwe ndabagabishe mu vy'ukuri kuko ivyo bintu birakunze kuba isi muri Burundi gusa biraba mu bihugu vyose presque hari n'abajene bamaze kwiyaka ubuzima bwabo kubera ico hari n'umunyamerika yigeze kwiyahura bituma FBI igenda kubastinga canke gufata abantu bariko barabikora mu bihugu bimwe bimwe nagomba kuvuga amazina n'ibintu bita sextortion harimo ijambo sex akaba n'ijambo extortion barabiteranije. Extortion niya system ya mafia canke bimwe twiga tukijana kwishura utampaye ndabivuga no kuvuga extortion aravuga ati we utankora iki kudampaye amafaranga turakora kiriya rimwe nka blackmail umuntu yagufashe nko ku kazi par exemple wivye ikaramu canke ikintu ati ndabitsa kanga ukaja muhira ati we ufashe wivye ntavyo navuze mugabo utampaye amajana 2 ndaja kubwira bane ibintu nk'ivyo sex no kunige bigenda gute haba hari umuntu w'umugabo nuko bari wanashaka ari mu Burusiya ari muri Nigeria ari Philippines ari n'empte hanyuma abo bagabo bakita abakobwa bakita bakabashira mu cumba babasanze mu cumba ico gihe abanyamerika FBI yagiye kubavamiya bakaza baragenda kuri internet barondera abagabo haba kuri ayo ma social media za Facebook no kuyandi habyo bitangwa na dating sites abantu baje kuronderamo abagore n'abagabo nibiki hanyuma akavuga ati wenda ndagukunda cyane gose none ko turi kure na kure reka tumivye nyene muhana vya wakera ukajako agaca afata video akayibika canke ifoto de n'importe ko wamuhaye uri mu bwambure agaca ahejeje agaca ikurungikira ati bon ifoto yawe nayironse utanugiye amajana 5 mu minota 10 ngira ndayirungikire abantu bose bakuzi kuri Facebook kandi kubera raba escrow ari n'abahinga baragerageza imbere yuko bagukora ivyo bintu bagenda kuri Facebook bagafata ama screenshots y'abagenzi bawe bose donc your friends on Facebook information bashobora kuronka bakazegeranya baje bakati aba bantu n'abagenzi bawe tubashire ino video utaturungiye aya mafaranga abajene benshi baca bapanika biragenda gute ibiki nibiki mugabo imbere yuko unapanika rero wirinde ivyo bintu abo bantu bose na kuri internet harimo abantu baba fake benshi nta bakunzi muri ko murahurana ikintu tokora uri muri physique donc muri au monde réel ntuje kugikora ngo nukuri kuri internet okay niba utoja mwibarabara ngo ukora ikintu ntibibaze ngo hajya kuri internet nko mwibarabara okay hakaba hari ikintu utashobora gutambuka mwibarabara uri gusa ntukatambuke uri gusa kuri internet c'est la même chose. Internet abwo yo yiruta ibarabara n'umuntu yakubonye ahegereye internet nibarabara universelle umuntu wese ashobora kuraba so nico cyaka kuvuga ko gusa ibisigaye ivyo rufasa n'ibiki umuntu yakavuga ngo abantu b'abagore bakecuru ivyo ni vyiza nk'abarundi mugabo wiyambuye ubusa ukagira ukaturufasa n'ivyo niwe biraba ariko ikibabaje n'umujene yibaza ngo yaronse umugirlfriend ngo yaronse umukunzi ngo yaronse umuntu bariko baryoherwa hamwe kumbe n'umu escrow agomba kumwiba amafaranga abajene benshi rero ko amafaranga atayafise bagaca baninuba nuko famille yabo izobimenya n'abagenzi nibiki hariho abajene bagiye barapanika harimo abahora biyahura kubera ivyo bintu mushobora kuja kuraba ama cases stade kuri internet ushobora sextortion cases ukizibona nyinshi cyane alors ndabagabishije barundi kazi mwiyubare kuja muri ivyo bintu ntaco bimaze nta nico wunguka uba uri ko wimenera umutwe w'ubusa
ntugerageze ngo ukore ivyo bintu. Bo ari umuntu akubesheye agakoresha izi AI zigezweho n'ibiki ko ivyo ntavyo bakora kuko babazi yuko ikigufatira ari ikintu uzi neza ko wakoze. Ariko vya AI abantu bazomenya ko yari AI burya urashoboye kubiromarka mugashaka kuvuga wowe ntiwitange uje kwishira mu kaga hanyuma uje gusigara uwibwa amafaranga canke wigura panika ku bintu bidafise sanse atanyungu nimwe ubivanamo. Bo nico mugira umunsi mwiza.